Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cane yeje kudushikira yoba ari inkuru nziza ku banyagihugu, ariko nanone ikashuba ishobora gukwega urupfu umwanya ku mwanya ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na cane no konona igisirikare cacu c'u Burundi. Ni nyuma yuko rero gushika ubu ngubu rero hari amakuru akomeye cane duhejeje kuronka tugiye tubashitse ku buryo bw'idonido. Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu gure wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu gure wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turaye ikaze muri aya makuru akomeye cane adushikiye aka kanya. Reka rero subire ndagukengurukira cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone ko atarabikora akaniko karyonda gusaba muri kumisi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracona akazojyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayira amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politique, umutekano n'agateka zina muntu mukatorizwa n'umugwa amenyesha amakuru umuhinga akorera mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndabihufurije ibihe vyiza na cane naho noheri nziza bivanye nuko gushika ubu rero nshuti banywanyi bacu iteka umunezero nivyo tubipfuriza. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi mu nyuma z'uko mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari haheze imisi itari mikeyi bivugwa yuko atari kuriwe gufata ingingo ikomeye cyane, ariko uyu mwanya umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afashe ingingo ikomeye cyane nyuma yo kubona yuko ibijanye n'amahera mva makungu kandi amahera y'agaciro n'ibijanye n'iduga ry'ibiciro vy'ibitoro, ibijanye n'ibura ry'amakara n'ibindi bitandukanye vyaje kuzimba nga mu gihugu c'u Burundi yo bayije gufata ingingo ikomeye cyane umwanya ku mwanya. Ivyo bibazo vyose birashobora gutorerwa inyishu nyuma y'ingingo ikomeye cyane ifashwe na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ariko nanone iri mu mukwegere urupfu umwanya ku mwanya. Ni nyuma yuko rero gushika ubu ngubu rero hari abasirikari bajabutse muri iri joro rya keye, hari ijoro ryo kuwimana rishira uyu wa mbere nyuma yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira harungitswe abasirikari batari bakeye n'imbonera kugira ngo baje gufashanya n'umurwi w'inyeshambu gwanya leta y'igihugu c'u Rwanda. Ni nyuma yuko rero amakuru akomeye cyane leta y'u Rwanda yo nyene yama ivuga yuko itazokwihanganira uwo wese afashanya n'umurwi w'inyeshamba FDLR na cane ukorera muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho wahorana ukorana n'igisirikare ca FARDC mu bikorwa bitandukanye vyo guhungabanya iyo mutekano w'agataka ku Rwanda. Bikamu nyuma z'uko rero uyo murwi ndabibutse yuko afashanya na FARDC no mu kugwanya umwari wa M23 na cane uhejeje gufata ingingo ikomeye cyane n'ubwo gushika ubu ngubu rero uriko urasukwa ko amasase atari makeyi n'igisirikare ca FARDC n'indege z'intambara zikomeye cyane ziri mu bwoko bwa Sukhoi n'izindi zitandukanye ziriko zama zibonekeza muri ico gihugu kubwa amasoko yacu mu basirikare bacu b'u Burundi barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru ateye ubwoba rero biravurwa yuko iyo ngingo yafashwe na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe bamwe mu bajenerali bakomakomeye na cane gushika ubu rero mu nama nkenguza amateka na nshinga amateka bakaba batazi iyo ngingo yoba yafashwe na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na cane ko bamwe mu bahanuzi be bari banse iyo ngingo, ariko akaba yaciye ayifata bivanye nuko gutunganiriza abanyagihugu bikigoranye cyane, bivanye nuko ubuzima buzimvye muri ibi bihe bitoroshe, mu gihe rero n'abanyeshuri bamwe batarashika ku mashuri nyuma yuko bamwe bava ku mashuri batarashika no mu ngo z'abavyeyi babo bivanye nuko kwiyunguruza vyahejeje kuzimba. Ni nyuma yuko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe iyo ngingo ikomeye cyane kuyihemvo munyemere tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ibijanye no kurondera amakara, ibitoro n'ibindi bitandukanye. Inzira imwe rudende irashobora none gufasha nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gutunganiriza abenyera igihugu no kubaronsa ivyo babuze muri iyi misi iteye ubwoba ku biciro vy'ibitoro n'ibindi biriko vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi, aho umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arabazwa amahera y'agaciro, aho ariko arabazwa amadolari, akabazwa nanone inzahabu, akabazwa amakara, akabazwa n'ibitoro n'ibindi bitandukanye. Yoba rero ari ingingo ikomeye cyane yoba ajeje gufata nyuma yo kubona ko atayindi nzira atari ugukoresha iyo imwe rudende yo gukorana nanone no mu gugwanya leta y'u Rwanda ya FDLR. Ivyo rero birashobora kudukwegera akararambaraye
umwanya ku mwanya nk'uko twavyumvirije ko ari urwikeka yuko mari wa M23 n'umugwi wa Red Tabara bariko barafashanya mu bikorwa bitandukanye nyuma yuko rero humvikanye yuko Red Tabara yinjiriye ishamba cimeza ry'ikibira. Ndabibutse yuko rero gushika ubu ngubu rero amakuru akomeye cyane aje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba, umwanya ku mwanya inkuru iteye ubwoba nyuma yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umuvyeyi wacu ajeje gutungura isi nzima. Muze kunyemera rero dutange umuco kuvyerekeranye n'ayo makuru mu nyuma zuko twagerageje kurondera umwe mu majinari bakomakomeye atashimye kwivuga amazina yiwe mu bari barongoye iyo batayo yarungitswe gufashanya n'umurwi nanone ugwanya leta y'igihugu c'u Rwanda wa FDLR. Amakuru rero akomeye cyane arateye ubwoba, vyose tukaza kubigaruka kuko mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Nizere ko umerewe neza aho uherereye hose, nizere ko unezerewe muri iyi misi ya Noheli n'ubunani nyuma yuko amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira ari amakuru akomeye cyane avana cyane mu basirikare b'u Burundi barungitswe zimwe mu mbonera kure zimwe zajeje kuturongekera amakuru ziragaragaza na cyane imbogamizi intambamye ziriko ziraboneka muri urwo rugendo rwabaye kuri iri genekerezo rya 2024 kigera mu mwaka wa 2023 nyuma yuko rero amakuru ava mu gisirikari yo nyene adahumuriza na gatoyi. Muze kunyemera vyose dutange umuco kuvyerekeranye nibi vyose nayo se umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyeri cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nanone n'umugwi wa Red Tabara wejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo kugaba ibitero ku banyagihugu, umugambi ugayitse cyane wo kwica abanyagihugu aho guhangana nabo bafisanye ibibazo na cyane nk'igisirikare c'u Burundi. Ariko nanone rero ivyo bikaba bishikirizwa na cyane na bamwe mu bategetsi bakomeye mu gihugu cacu c'u Burundi, aho mari wa M23 wonyene wakana yuko utagavye ibitero ku banyagihugu ahubwo nanone wishe abasirikari bashika 9 n'abapolisi 3. Ariko nanone leta y'u Burundi ivyo vyose ntivyemera igashikiriza ibikorwa bitandukanye. Abanyagihugu rero bagizwe ko ico gitero batombora yuko ababagavye ko ico gitero bari bambaye imyambaro y'igisirikare c'u Burundi, bakaba bafise ubwoba n'igishika vyose riruko ari abasirikari b'u Burundi bo barahijije guheba igisoda bivanye n'ibikorwa bitandukanye vyanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. Igitangaje rero kurusha vyose ese Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yobazi uyu mugambi ukomeye cyane wo gufashanya cyane n'uyu mugwi wa FDLR ku basirikare b'u Burundi n'imbonera kure barungitswe kuri rigenekerezo. Munyemere rero tuze gutanga umuco kuvyerekeranye n'aya makuru mu nyuma zuko tuhejeje kuronka amakuru akomeye cyane kandi turubuze gutanga umuco kuvyerekeranye n'ibiriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu c'u Burundi. Mbere rero yuko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye munyemera amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane mu nyuma zuko rero mu ntara ya Ngozi ibiciro vyo kwiyunguruza vyabaye umurengera muri ibi biringo bisozera umwaka. Ni nyuma yuko rero ingenzi iva Ingozi ija mu ntara ya Gitega itanga amafaranga ashika 15,000 vy'amafaranga y'u Burundi muri Probox. Nanone uyo uva Igitega nanone aja mu gisagara ca Ngozi ari amafaranga ashika ku 20,000 mu gihe igiciro cemewe n'amategeko kuri urwo rugendo ari nanone amafaranga ashika 6,500. uva nanone Ingozi amanuka mu gisagara ca Bujumbura arihishwa amafaranga 20,000 vy'u Burundi muri nanone muri ako gace. Ikavurwa yuko rero igiciro cashinzwe na leta y'u Burundi ari 12,000 n'amafaranga 500. Wiyunguruje rero na Probox nawe nyene ubu ari ha amafaranga 40,000 na kamaramaza. Ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'utegerezwa gutanga ingingo kandi inyisho ku bibazo vyugarije abanyagihugu. Rero izo ni zimwe mu ngaruka ziva mu kwikena ry'ibitoro nk'uko bishikirizwa n'abagendesha ivyuma bikenera ibitoro. Abo rero badereva bavuga yuko gushika ubu rero baja kunywesha ivyuma vyabo mu gihugu ca Tanzania, aho nanone bitaborohera na cyane kuko amashiringi 100 avunjwa amafaranga 190 vy'amarundi. Ni nyuma yuko rero abiyunguruza na cyane abanyeshuri baja mu buruhuko bitandukanye bikaba bitaborohera gushika ubu ngubu. Rero bamwe mu banyeshuri bakaba bataraganuka bashika mu ngo z'abavyeyi babo. Ivyo rero bivugwa mu gihe muri izindwi zibiri hatanzwe ibitoro kuri station imwe iri mu gisagara ca Ngozi, ariko nanone nta cahindutse kuko abakeneye ico gitero ari abeshi. Aho muherereye rero muri ko muri ha angahe mu kwiyunguruza mutuyagire kugira tumenye uko vyifashe irya nino mu gihugu cacu c'u Burundi. Bikamunyuma zuko rero ayandi makuru akomeye cyane yahejeje kugishikira nga mu gihugu cacu Burundi arateye ubwoba. Ni mu nyuma zuko nkuko twaheruka kubashikiriza iyi nkuru mu Kirundo umumanuko nanone umunuko w'ibiziga nanone vyo ku bitaro
vy'intara nanone urashobora gutera indwara. Ni nyuma yuko rero bivuye mu gucikagurika k'umuyaga nkuba n'ubukene bw'ibitoro kugira ngo imashini ifasha mu kwatsa umuyaga nkuba ishobore gukora. Uburuhukiro rero bw'ibitaro vy'intara ya Kirundo buranuka cyane, ibiziga birabora. Abafise ababo muri ubwo buruhukiro hamwe na bamwe mu bakozi kuri ivyo bitaro bavuga bababajwe na cyane n'ibiriko biraba. Basaba rero yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na bamwe rero mu bushikiranganje bubijejwe boyishikira kugira ngo barabe neza ico kibazo kiriko kiribonekeza. Birababaje cyane kuba abategetsi bakomakomeye bo nyene bama biyunguruza bagakoresha umuyaga nkuba, bagakoresha ibitoro n'ibindi bitandukanye, ariko ibiziga biriko biranonekarira mu burukiro bw'ibitaro vya Kirundo. Ni nyuma yuko rero umuganga ariko arimenyereza twasanze nanone yasubiye kuvuga yuko atunguye na cyane n'ibiriko biraba muri nanone muri Kirundo. Birateye ubwoba rero, ibitaro vyacu birateye isoni niko ashikiriza. Ndabibutse yuko n'uyundi muganga twaheruka kugirana ikiyago ariko yashikiriza. Uwo muganga rero amenyesha yuko gushika ubu rero bivuye kwicikagurika ry'isubiriza ry'umuyaga nkuba wa Regideso, ibitaro nanone bidashobora kwatsa umuyaga nkuba ku nyubakwa iriko nanone uburuhukiro. Igitoro rero categerezwa kwatsa amamashini ntikiboneka. Ni nyuma yuko rero mu masitasiyo ane yo mu Kirundo indwi zirenga zitatu ziraheze atana rimwe rifise igitoro ryibonekeza. Ni nyuma yuko rero mu minsi ya mbere y'ikena ry'ibitoro, ibitoro nanone vyakoreshwa ico gihe nanone vyacitse mu kwatsa nanone mu gisata c'indembe, mu gisata c'ivyariro n'uburuhukiro nk'uko amasoko yacu avyemeza. Kubwa amasoko muri ivyo bitaro igitoro cari cabitswe nanone nticatevye guhera ingorane zica zitangura kwibonekeza. Twaratanguye rero kumva umunuko w'ibiziga, niko bimenyeshwa n'umumama ariho nanone muri ubwo buruke, bivanye nuko gushika ubu rero hari bamwe bariko barita kubabo, bivanye nuko gushika ubu rero ibikoresho bikoresha ubuhinga bwa none biri muri ivyo bitaro bidashoboye gukora no gutunganiriza ibiziga biri mu buruhukiro. Urusazi rero ruguma ruyerera mu gucungararo nanone y'uburuhukiro, tukagira amakenga yuko rero tuzohava twandura indwara zifatiye ku isuku rike, niko isoko ryacu rishimangira. Mu ntwaro rero no mu gipolisi nta na kimwe binona mu gihe ibitoro biri uko ku masitasiyo atandukanye. Kuri ubu ngubu rero bivugwa yuko rero Ruseba niha nanone n'imodoka z'ubugenduzi ziraca nanone ku mirongo zikanywesha, gutyo rero hakaboneka ibikibikwa. Ariko rero bamwe bategetsi bo mu ntwaro canke mu gipolisi babanza kwirondera ibitoro vyabo aho gutabara ibitaro. Niko rero ababibonye bavuga, kandi bigatomorwa n'amasoko yacu atandukanye aherereye nga mu gisagara mu gihugu cacu Burundi, nahereye mu bisagara bitandukanye no mu ntara nka Kirundo, nkuko amasoko yacu ava muri ivyo bitaro avyemeza. Bivuye rero mu kudakora k'uburukiro bw'ivyo bitaro, bamwe rero mu baba none muri ivyo bitaro biba ngombwa yuko rero bafuba ababo umunsi nyene bapfiriye ko. Kubwa amasoko yacu rero imiryango irafise uburyo rero bwo gutwara abayo ikaruse hagati mu hashira ubuseruko bw'u Burundi canke rero Ingozi mu buraruko, itamwo rero nanone kubafuba uwo munsi nyene mu Kirundo. Ingaruka z'ivyo bamwe rero nibajana none ku maziko y'ababo. Urongoye ibitaro vya Kirundo n'urongoye iyo ntara ntibaragira ico bashikirije kuri ico kibazo kiriko caba cibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Birababaje cyane rero biriko birabanga mu gihugu cacu Burundi, mu gihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD, leta mvyeyi, leta twita ko ari leta nkozi, ataco iriko irashikiriza mu banyagihugu. Reka rero amakuru yacu tuyabashikirize kandi tuyabandanirize. Reka rero mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane twabateguriye, mu nyemera amakuru yacu tuyatangurire kandi tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane yeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi. Nkuko twababwiye mu funyafunyo, twababwiye umugambi ukomeye cyane wo gukorana n'inyeshamba za FDLR, inyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aravye yuko ariyo ngingo imwe rudende inzira irashobora kuturonsa igitoronga mu gihugu c'u Burundi. Inzabo n'amafaranga y'agaciro biri mu vyashikirijwe n'umwe mu ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi, na cyane umwe mu mbonera kure yadushikirije amakuru ateye ubwoba. Turibuze kugaruka ko mu bindi bigano n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Ariko rero reka twigarukire ku ijambo rikomeye cyane mu basirikari barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo gufashanya n'uyo mugwi nanone ugwanya leta y'igihugu c'u Rwanda, nyuma yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ruko iyo murwi nanone umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mwijoro ryo kuwa gatandatu nanone hari kwigenekerezo nanone rya 23 aho umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagirana ikiganiro mwibanga ntangere n'umukuru w'inyeshamba z'uwo murwi wa FDLR ugwanya leta y'u Burundi y'u
Rwanda. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira, biravurwa yuko rero leta y'u Burundi umwanya ku mwanya nayo nyene irashobora kuronswa intererano ikomeye cyane bivanye nuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira umwanya ku mwanya nyuma y'intererano igiye kuronswa. Nanone umugwi wa Red Tabara ugwanya leta y'igihugu cy'u Burundi birateye ubwoba ibiriko vyaba vyibonekeza. Ibihugu vyompi rero vyoba bigiye gukomera cyane kandi bigiye guhuzwa n'intambara y'akarere ka Afrika y'ubuseruko na cyane cyane nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'umuhinga mu vyerekeranye na politiki, nyuma yuko abanyagihugu bariko bariyamiriza ibijanye n'izimba ry'ibici n'iduga ry'ibiciro mu bisata bitandukanye vy'igihugu na cyane cyane nga mu gisagara c'ubudandaji ibujumbura ku mugwa mukuru wa politiki Gitega n'ahandi mu bisata bitandukanye vy'igihugu hama hibonekezamwo ibikorwa bitandukanye. Ni nyuma yuko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ku bw'amasoko yacu mu basirikari barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umwe muri bo atashimye kuvuga amazina yiwe asegura yuko gushika ubu ngubu rero barungitswe ku mwumvikano w'umukuru w'igihugu cacu Burundi na mugenzi wiwe Unyeshamba nanone ya FDLR igwanya leta y'u Rwanda, nyuma yuko rero vyari mu bigano vyabaye ku munsi waheze nk'uko amasoko yacu avyemeza. Bikaba rero bigiye nanone gukwegera igihugu cacu c'u Burundi akarambara bivanye nuko umwanya ku mwanya rero turashobora kumviriza ibintu bikomeye cyane biriko mu nyuma z'uko rero umukuru w'igihugu geri cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe nanone afashe ingingo ikomeye cyane. Biriko biravugwa yuko rero na Red Tabara iriko iraja mbere bivanye nuko gushika ubu ngubu rero bivugwa yuko abashika 30 bagize uyo murwi nanone barinjiye mu gisagara ca Bujumbura, bamwe bashika 26 vyaribonekeje yuko bari ngaho ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abandi bashika 234 bivugwa yuko baherereye nanone mw'ishamba cimeza ry'ikibira. Kubw'amasoko yacu muri uyo muhari nanone biravurwa yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira hari intererano zoba zigiye guturuka mu bihugu bitandukanye, ariko nanone gushika ubu rero hakaba hataramenyekana ngo dutange umuco kuvyerekeranye n'ivyo bihugu biriko vyama vyibonekeza muri ivyo bikorwa bitandukanye bigayitse vyo gufashanya n'umugwi wa Red Tabara ugwanya leta y'u Burundi. Gushika nanone biravurwa yuko ari amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira, bivugwa yuko rero mwari wa M23 nyuma yuko mukuru w'igihugu cacu Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagirana amasezerano akomeye cyane na mugenzi wiwe wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yo guhushura no gukura ku gataka ka Kongo yo mwari wa M23. Gushika ubu rero vyaba bigiye gukomera cyane kuko umwanya ku mwanya turashobora kumviriza yuko nawe nyene woba uhejeje gufashanya na Red Tabara. Kubw'amasoko yacu rero birakekwa yuko bamwe mu basirikare bagize uyo mwari wa Red Tabara biravugwa yuko bariko baratanga intererano nanone kuri uyo murwi wa Red Tabara. Ndabibutse yuko rero bamwe mu basirikare bacu Burundi biyonkoye ku gisirikare c'u Burundi na cyane cyane abari barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gushora uwo muhari. Biravugwa yuko rero bamwe baciye bishira kuri uyo muhari nk'uko amwe mu masoko yacu avyemeza. Birakekwa yuko rero babasirikare bashika 28 banyurujwe na General Prime Niyongabo ubwo yabakura mu ikampu ya Cibitoke, abagereza yuko ari abatutsi banse kugwanya na bene wabo bari muri uyo muhari wa M23 baherereye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikavugwa yuko rero ivyo vyose bifise imvo zikomeye cyane, ariko nanone turibuze kugaruka dutanga umuco kuvyerekeranye nayo makuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nubwo hataramenyekana ibitigiri vy'abasirikare n'imbonera kure barungitswe ku mwumvikano wa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'umuhari nanone canke umukuru w'umugwi ugwanya leta y'u Rwanda, nyuma yuko rero FDLR igiye gufata ingingo ikomeye cyane. Gushika ubu rero ntiharamenyekana ico nanone FDLR yoba nanone ikeneye ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe yoyo nyene gushika ubu ngubu igiye kuturungikira igitoro n'ibindi bitandukanye nk'inzabu no kuronka amafaranga mva makungu y'agaciro. Muze kunyemerero ayo makuru nari twabateguriye abamenyesha makuru bacu bariko ratugira amatoza kuvyerekeranye n'ivyo vyose biriko birakwiragizwa. Nimuje kure ibigano vyacu nakagaruka turuze kugaruka dutanga umuco kuvyerekeranye n'ibiriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Umwaka musha muhire kandi turabipfurije bihe vyiza na cyane Noheli nziza. Nizere ko rero mumerewe neza muri bihe vyo gusoreza umwaka musha. Gushika ubu rero umwaka musha muhire turabifurije ibihe vyiza. Gushika ubu rero iteka munezero nibyo tubipfuriza umwaka musha muhire nyuma zuko Noheli nziza. Gushika ubu rero nayo niyo tubipfurije inshuti banywanyi mukurikira imbonesha kuri yacu na yanyu ya Burundi News TV. Nimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka turaza kugaruka tubashitsa ko update news ziriko zirakwiragizwa irya nino mu gihugu cacu Burundi n'ibindi biriko birakwiragizwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.